Amahoro y'Imana bane namwe. Amen. Amakuru yanyu. Apole nyinshi. Mama Soso, Ah, comment ça va? ça va bien. Ashobora umushatsi bawe uhinduye irende mu mwanya mutoya. Erega ni mu gisagara. Uraheba yanga isoko mbara magufi. Imbere kuyihewe. Asa musigaye mugorana ndakurahiye. Alice. Ja. Muze neza. Gut. Mbese Job, Sabe? gut. Aho Bimeze gute? bishimye. Macari kumwe nta mukobwa nyene cyangwa urahinduye. Uma muri separate. Monsieur, Oui, ubiraza. cyane. Oh, c'est bon. Mwagize neza kwitaba. Muhamagara n'abatumiriye ko bakigujya ndakeneye ko tuyaga. Kandi mwakoresheje umwanya nibyo byiza. Burya murazi yuko burya twe twicaye imbere ko turasigura ko abakirisu bose tubabona mu maso. Bari mubizi ibyo. Ndamenya ati naka ntiyaje muri korara ati Alice ntiyaje. Mu ba mama mu bakenyezi ndabona ko utahaje. Muri ya korare y'ugwaruka y'imisoro n'inkumi nkabona ko utahaje. Mu bapapa urabizi ko ari uririmba ijwi rya kane ndamenya ko utahaje. Nta mushobora kunkungira ndabibona kandi ukuboko kwanya mu bikorwa ndakuzi. None gaye ko umaze igihe kingana utahaze. Je no kuri apote. Sobukaba. Cyangwa se kuvuga ngo no kwankishenge ukurazi ko ajya ahantu hariho nihani. Akazi karwaye kabisa. Ntagutwaye. Maze igihe mfise akazi n'akandi. Numva muri zino ntango z'umwaka tugira akazi kenshi hajya ku kazi. Ingorane mugira ni nyimwe. Mukiriko murarondera ubuzi. Mugwa mutugora apote nse. Imana impeza. Impindurira ubuzima ubu rero kabonetse n'Imana muca muri bagira. None gakowe nta mezi 3 canka n'amazi utaza kwegiza. Nane ni nusu. Gushika naho nibaza yuko wagiye mu rundi rusengero. Turacari. Eka no kuri Muri janda nyene. Yego no kuri. Ko mutwinga je ndacari umukristo wa haki. Ya nuko mvuga mugacamo. Ntangorane ntibatwe ni ngorane y'akazi ntibatwenge. Ko je ntaguye. Eko wewe uheruka koza ryari gamusoso. Ijwi rya kabiri ko buryamizwa mu bakenyezi. Sinkiryumva. Narapfa kwita mu by'akazi reka nishurire. Ngaye ko atwega ibyo. Atwenge. Wewe bimeze. Bajako make. Urabona ko umuntu yungenga amezi 9. Kugira rero umwana wanje abanze akure. Ndamutwara abantu bamukwega imwe bamwagize ubu narindiriye amezi 6. Nariko nitegura kumenga amezi 6 akajya kwiza. Imana. Kwindi Yariko aratwenga. kwindi nzoba ndi no muri Rowimas. Meshe. Reka. We nawe bimeze gute? Ugeze mu mezi angahe? Bashe jewe mu kibazo cyahabaye kujya kuri kaka kazi nkwako ndasaba akazi naci ubundi kiyo baciye bahagira ko cyo kubakendereza Ndiko ndababaza ikingo mubaze ariko kandi ni byiza ko muriko murahera no kubikorwa murimwo kandi numva ni byiza. bashe jewe kweri Ni nk'amezi we nane nanga. je ndashaka kuba ndiko ndakwita 5 kuko twahereye ngaha mu Kayanza Uracibuka igitego urashibuka yego urashibuka gakora sabango genda ubampamagarire bagaruke mu mirimo kandi bongera ubabaze ninde abahaye ikonje genda ubampamagarire erego mwereza aho rero Shakira. genda ubampamagarire bagaruke mu mirimo kandi bongera ubabaze ninde abahaye ikonje hagaze mu zayo ngababona icyoshe Wewe watwenga ufisa hagaze mu nibatse je mfisa nene wewe bimeze gute wewe naherutse uza kumbwira ko waronse umufianza wo hanze mu diaspora bimeze gute
jewe bisanze uri mu nteguro za mariage nivyo byamubaye ndiko ndimenyereza urusengero ndi ngomba njemo rw'umugabo ko umukobwa ntadinagira erega none ngo bwatadinagira bamenye ko uzogaruka hariya kwanza tuberekana tuzoza kandi tuzananye tugwikete ry'ubukirisi na recommandation ko tukuze mu ishengero ntimuvyirengagize boni babizi we nawe vyagiye natewe n'impembe kandi niko ndisengera none ko ndumvise icyumba cy'amasengesho ku rusengero kutavuze pastor niho ndisengera gatwe kanje kubera ndari nababwiye mu nsengero ko baraka mama wumva yanampinduye na grade none apotre iyo rega niyo mwembe none muno kutuba rega nizamwemwe mbinyira ko uravuga zo kutamenya apotre ndibagira barandoza gakubuzo mu mutwe umenga ari igome sinorohewe none ndababaze mwe mwaramenye ko nagize isangane narabimenye je twarawenda nakwinyegeza uri kwigisiba gushika naho mu envelope batanze ku ishengero kugira ngo arihe facture ya kuno kuboko amazina yanyu ndiyarondera ndayabuze imbere yuko tuja mu bindi no kuvuga ndakeneye kwanza envelope zanyu zo guterera kuri kuno kuboko kuko hari ibikibura kugira bigende neza aha mu byo nabahamagariye birimwo pastor jewe n'umufiance gusa narose nama ico nshanda kikuzeza wewe ugifata mu minwe uce muvugana kugira ngo facture ya controle isigaye mwe muyirihe none mugomba none mwebwe mwenyene jewe ngomba ndakubaze apotre umbabarire nyakuba canke muba none jige nibaruka envelope yawe ko ntayibonye envelope y'ishengero ko ntayibonye umwana arahuta ari ikintu mugomba kumviriza mutandukanye sivyo umukozi w'Imana n'umukiristo none buriya apotre ni hoko maze mwumvirize kandi ikindi tugende bukebuke sindanashika ku ngingo ngo ndase ku ngingo icatumye ndabahamagara nka wewe bavuze ko arameza nganje ane ni nusu wewe harutanga ishikanwa ryanga cyane gira cyo mushangara tuyage duhuza nta bintu by'ibanguvu je ntarongirwa umushahara igira 10 ntanga ijya nyene mugabo wewe ikigira 10 cy'iwawe byari 50 ndabesha wewe ciwawe wabuze yari 23 narigeze no gutanga wewe umaze gusama ikigira 10 cy'iwawe n'igishimwe washize iraki ibi ndiko ndabereka ko je ndabikurikirana wewe urabizi ikigira 10 cy'iwawe wavuze ati je ni haye discipline ni 10 ku kwezi ndabesha wewe umaze kuronka umufiance ntiwavuze ngo ubone 20 mu bintu byuribi nese ndabizi shamuharura ayo mazi yose ishikanwa ryawe maze utazana kire ngo maze usiye twarikeneye mu ishengero iryo ni deni tuguharura kuko iryo deni no mwijuru rirazwi reka kuba mwiteranya n'Imana muherana mu buryo mutahatse wewe uharura ibiringo maze 13 yose general manza wumvirize uharura ibiringo maze nawe wishikanwa ryawe n'ikigira cyo iryo ni deni uheranye ishengero n'Imana wewe nuko amasezerano ni wagiraniye imbere y'Imana yaguka nawe yari kani ntumwa y'Imana none Imana yita niyo mahe umvikane none ntumwa oya reka gusa eko bareke badagure bavuga ivyo bashaka ijambo ry'Imana rirambwira ngo ikiboshwe mu bisi no mu ijuru kiboshwe nawe mumboshe kandi ijambo ry'Imana kavuga ngo nabahaye basha n'ubushobozi bwo gushingura karimbi kose kashinzwe n'umugwanizi Bengo duvise ubasha n'ubushobozi bwo guhonyanga inzoka na scorpion. Ico duhambiriye mw'isi no mu ijuru twagihambiriye. Akana kanwa k'umukozi w'Imana. Aho ico no batura ko cyose cyo babako. uretse ko wangetuye ko kuronka akazi nkacana None wewe sinagusengeje. Kugira ngo uronke akazi usubire. None ndakugaze rero. oya wari wanavuze atugira uronke promotion muri icyandwe nyene nagiye mbona bampamagara ngo eko spansion renguka ikeke ubu ujya Urakiyugizwa ko ndakugaze rero ako kazi. kandi tenemera Oye ndashobora kukugaza ngaha mw'isi mwijuru baca bugara ejo bakaca bakwiruka. tenemera gukora ico mugiye Wewe ntiwambwira ngo ukene mu fiance ati nsenga je nkeneye umuhungu avuye hanze atari ngaha mu gihugu. yaramurose Uwo ntiwamuronse.
none ndavyugaze ndabipararanganye bihagarare uzorinde ufuta ukiza mariage Abantu kuri ndakubaha mukozi w'Imana. Jewe no kuri tuzobizana cyo kuri mugenzi wanje. kubera kimwe mutamenya ibintu amasoko ngomba mbwira ijuru igira ico rikoze umwana w'imbeba umviriza wewe uri nyina umviriza banza mwumvirize mwitwaje ngahe kwanza nimuraba yo mwitwaje kuko nk'ubu honyene ndafise nk'ibintu abaganga banyandikiye umukozi w'Imana vrema kandi ndakubatuma kumwategezwa ko abo bambera abona asenge ageze Apostle ibintu byo ugomba guhindura ibintu wadusabiye ku Mana nawe nyene n'amakosa. sivyo oya jewe nta bibiri nta bibiri aya honyene aya Nagenda yasavyo umviriza twumvikana Tuzi cyo mwaduha umviriza amata. twumvikana twiteguye mwe wabiteguriye nk'ubu ibintu twari tuzi ibyo ari iyo ndimo agendana na telefone niyo namusiga Uyu ato tutangire. Ataje n'amahera. urabona ya muri ko murazana muzana isoroso ukunyene imigisha uku niko n'imigisha yanyu mugenda muyikoronga imigisha iratangirwa reka manze ndayibanyakurane ijambo ry'Imana ngo enda nimubingeragereshe murabe ngene nzo murabe ko ntazobacucubira ko umugisha mukaburyo mu bubwiza urara kashimi ndamuha wongurana ninda rongo je Hari abantu bafise nabo telefone ndaza kuyigombora umugoroba. urana nawe ncira imigisha na karankene umugisha ndumwe naho imigisha yiwanyu mwese mworeka gukizwa kwa kino mbere rero reka ndabereka ninde nande batatanze imigisha yabo ndayinyakurire nditange inyakure kuko ijambo ry'Imana ngo abahizi banyakurana ubwami bw'Imana inkomezi ninyakurire umugisha w'uyu ndawunyakuye ndahaye apotre n'umugisha wundi ndawunyakuye ndahaye apotre n'umugisha w'abataje ndawunyakuye ndahaye apotre ndayinyakurire aya rero ntabwo muhe yose aya ko muvuhi aya umviriza aya ano ndiko ndayafata mama soso ndiko ndayafata nko guca bugufi gusaba imbabazi kubona mwari mweze nk'abataye ishingiro kugira nabyo ngo mugaruke ku birimo usubire guhagarara muri bya bindiro byanyu hasigaye ko mwishuri ishikanwa muheranye ishingiro n'Imana ikintu kihari kuwa Mungu Alice uvugane mu fiance wawe ishikanwa ibigira 10 muheranye ishingiro n'Imana turakeneye Joba nuko nyene Eko nuko nyene kwa Mungu ntazike Wewe jo kuyironderera Boris Ari sivyo nibyo. nuko nyene Oye byo nibyo kubona. Apotre nayo Imana mwamweje kuvugana ubunyene direct mukayaga mugahuruka imbona nkubona. Niyo kiguteka ngo twishuti shikana. Iyo Mana yo bigukorera gute? wowe uraza amasengesho we nagusenge turi mu cumba c'amasengesho turi None nayahari. uri kurarira ukaboroga ukumbagara hasi None nayahari. Eh? None nayahari. mugabo uno musi ijambo ry'Imana yuko Uvumu dutozamo uruhera. Akumenga nantu wadusha. jona yabashika Nimbo nawe cigikiye ivy'Imana yaguhaye. Nayibwira no nibikwaje. je ndiko ndaguhanura Kumenya bagomba gukinisha Imana. Boris uri umusada uri kuramba urazi ko no yaguha ubunyene ngashinda gusengera ukajejeta imibembe ivyo urabizi Imana ntigihaniraho. ivyo urabizi Imana ntigihaniraho. Boris uwo bita Gehazi ivyo yakoreye Jobwira ko twoba dutoza amaya tuvuga ngo kwera ngure apote ngo dusaba imigisha. Ico nkora ntacuzi, ico meruka kuronka ntacuzi gisaba Imana n'igihagarika. Ico meruka kuronka nkora ntacuzi igihagarika. ukuri kwiki ariko avuga rero nkora ukatwe kiwanja Umviriza. mibembe tesi ngomba kujeje mwebwe umviriza wewe isaba kugenda wewe ngomba ndagufatira uno musi mwijoro umviriza uno musi mwijoro Boris we ndagufatira kanya k'amasaha 3 je ndaze ejo kuzovyuka utora amasashi sinzi nk'abari apana kuvuga ngomba ndaguhindura ibintu byose ivyo wiyemera oya ejo uzozinduka mwiyarara gutora amasashe ukomba inkono wirigura agenda kujya kwitiyara uzobone ko je n'ubukozi w'Imana pana kumpangara mama soso ufatana kumwe n'abandi kugira ngo muze muri iryo deni muheranye ishengero canke nawase mukugarariza nka polisi jewe ndakubuye apotre ikintu kibe ngomba mvuge abakozi b'Imana barabakera ababubu rero ntituribo uno munsi cy'ibintu ndiko ndabona
ngo zana ibi ngo wasengera he ngo wari umaze iminsi none se nakubwiye ikibazo ciwanje nawe madame we bihora bimushikira reko wari ubimubwira ngo zana amahera uri muri babandi rero bamaze kumenyera ngo jewe ngo mpifuvyi ngo mpabafakazi ngo je ngo mpabya ngo babandi bagendana ngo ubumuga ngo duhora ngo mabara bari muri abo nkozana amashikanwa ngo yaho wari umaze iminsi uriyo ntabyo ushoboye je mperuka gusengera yego hatanzwe amashikanwa menshi gushikanwa ndi kuja kuraba urazi mwe murazi iki jambo ry'Imana rivuga ngo muri Maraki ngo nimuzana amashikanwa n'ibigira 10 mw'ishengero kugira ngo munzu y'Imana habe y'ivyo kurya erega hatanga umutima apotre burya ugiye gutanga kubiryoha naho vyandikwa tugire Kristo mama tugire Kristo mama no tugire Kristo tuje kuyarondera abandi mama soso sanje ko randondera dufise programme anzo bindinje naje ngoma nabahamagaye ngaha muhira kugira ngo tuyage mu rufasoni mugabo ndiko ndabona muri ko muranyerurira je n'umwana mbere menga Mbirita mu masoso ibyo twari kuyiga ibyo by'iryo ntuzenye by'iryo shikanwa vutse ico ni ikintu cy'ubwire hanyuma ibyo byuko kuboko kwakondotse tukabaza dutuko kwakondotse hakenewe iki nuko banyakurimi kera narinde abakirisi nibo mama soso kuva kera narinde abakirisi nibo batunga abakozi b'Imana mugabo no musa akozi b'Imana buno munsi tuko turasegerereza tuko turacuruza impuzu zo mu mabaro tuko turatukwa muri ngaho mwaraheza igihe tumwe twasengera imigisha mugoma muyohora mubayeho neza apotre je narahinduye urusengero je nanje ngiye konsa umwana ubusigaye sengera ku mufiance wawe wewe bari yagira ngo mbana yugaze mw'isi no mw'ijuru bashi bayugara apotre je nukuri kubera kunwa manisinzira ko cyo ngoma ubona mwese muciye mwigumuye urabona abo bigumuye bakagenda urabona bigumuye bakagenda ngomba ndaberekeje ko ndumukozi w'Imana wa Brave urabona Alice mariage yiyo ngomba ndahita batange ndayugaze je nibaza ko abahungu ba diaspora wishimirije ivyabo bihagarara ayibo urana kaganyereza aje namusenge kamuza naho ngo ngomba nugaze mwijuru hanyuma nawe genda mukore uko nabibabwiye nimba mugomba imihezagiro kuri inose mwige kubaha abakozi b'Imana genda kubaha jama vuta bansize ge bampezega mukozi bw'Imana avuye mu Bwongereza kuko amavuta basize Joyce Meyer ayasigaye ne baciye bansiga barando banza amavuta mugamwe muri ko murayagaya bikora vyumva amavuta yasigaye igihe basigo bita bonke mwe muramuzi ko nakira abantu ukozi wana yitwa bonke umuzungu yakora ibintu none ajya abana yasize je ngana asizwe amavuta menshi abakozi Imana batandukanye dose ingabire zo kuvugisha ingabire zo kwerekwa ingabire z'ubuhanuzi ingabire zo kubwiriza nk'ubu wewe kukungene mbona ufise umutima wo guca bugufi Imana igiye kuduza gushika ku rundi rwe udacahuwe ico no babwira coco je nta bintu birebire webwe muri babizi nawe nimba wumva umutima wo kubwira ngo ugende nagiye ico ukora fata inzira ugende je ntagikoze kazi apotre nta kindi uzokora ivyo bindi navyo nabisengeye gatatu byose bikorwa n'amasengesho n'abagese uko bavyanse ahubwo nuko bishobora kuba bavyumvise bavyanse bashobora kuba babitahuye bavyanse mani uheza gihe mwebwe ngomba ndabafatira igifungo c'imisi 2 ntajya ntanwa ntahema urumva hamwe ijuru rizokuruka ibana ribatangaze hamwe n'abantu bose bazobikubita imbere bivurunga hasi kubera ko Imana izo ibahindurira amateka mwebwe gusa ne mubifate mu bintu kintu ubuzima bwe wanje ndagacakiye papa ndagacakiye erega ndakuze ngo ntabyo mubibona ndashaje niba utamfata mu minwe ngo mumbungabunge aha muzogira ikibazo mwibuke Mose kungere byari bimeze yuko baragwa n'Abisirayeli kubera gusaza byamunaniye kuduza ibiganza abimanuye abayisirayeli baratsindwa mugabo babifashe bakabishigikira baratsinda ni munshigikirire nk'umukozi w'Imana wanyu nk'umuapotre wanyu muzoraba ingene inyigisha Imana izobahezagira muzoyo muyikwiye aho nababwiye kuwa Mungu ni uzonza nishegeranyo cyubwo buryo bwose baheranye ishengero kandi baranye ishengero n'Imana ko niko abantu bajya umuvumo batabizi nzogerageza ndabarondera ndamusanga uzobabwire benshi baragwaragurika abandi bagapfa ntavyo bamenya Kasha twe tugiye kubyumvisha abantu sawa